uburyohe bw'imfungurwa. Amashimwe ni kimwe mu bintu bigira menu ndiho akunda. Ntashaka kuba nimero 2, ntashaka kuba nimero 3, ashaka kuba nimero. Niba ushaka ko ndiho aza mu buzima bwawe, iga gutanga si amafaranga gusa, iga gutanga umwanya wawe. Muri masaha 28 gira umwanya wawe na ndiho. Ikintu ata gaciro gifise kuri wewe, nta gaciro gifise ku Mana. Subiramo. Ikintu ata gaciro gifise kuri wewe, nta gaciro gifise ku Mana. Niba ushaka uzi muganira, ndakwemera. Naunda kuruta isi yose ni wayiremye, ubasha bwose n'ubushobozi buri mu kiganza cyawe. Indasa nawe niwibagire aho yagukura, niwibagire bimwe yagukorera kera. Abantu baza kwitoga bakibagira ibyo yakoze, ndiho abura ko muri ntashima. Iyo ni hopa imubihira, ababwira abamarayika ati nkuri imbere, nakeneye kuvuga ngo ndagukunda, akeneye kumgaragaza ko umukunda. Haleluya. Tuganira ibya hopa yivuga sumaya mwiza kubivuga mugani murasonza satani iragera. Imana ishimwe. Umwese abantu, hari abantu bafise ibyo bakunda, mugiye acha kunda rakizi, abakunda umukeke, abakunda inkoko, hari abatacho bakunda ibyo byose. Twende tu mugiye ushaka iki ibyo byose, ufise iki pakwa hatari mwipiripiri genda bikiya byose. Muri aho jewe kenshi sibyo, ariko kenshi umuntu afise ikintu akunda. Abantu bagiye muri restaurant, inyigisho yatanguye reka nitiko turajajura. Ugiye muri restaurant uricara, hanyuma akaza umuntu yitwa umuserveur cyangwa umuserveuse sibyo. Yaje ninde ari mu boss muri abo babiri? Boss ninde? Wewe wicaye ku ntebe sivyo. Rero wowe wicaye ku ntebe uramubwira uti zana ikintu cyambere, ubwira zana menu bayizanye, ntutora byose, uratora ivyo ukunda. Uvuga uti iki kenshi jewe bya menu sitabikunda, bazanye menu cyavuga ni ingo wewe tuganire, shikana kuvugana n'igitabo. Nabwira nibwira rero umufisi biki, aganira akabwira ati ibi nibi, okay zana ivyo rero. Ko menu ari gihe ugera muri menu gatanga gatura niki bije kamubwira ati ibyo nakomanze tibyo je nivyo wambwiye. Rero ni byiza kuvugana n'umuserveur sivyo. Rero umuserveur n'umukozi uri kuri table, nawe ni wero patron. Kubera iki? Wewe umuhemba, amafaranga ahembwa ni wowe yamuha, kandi agutwengeye neza bagira gute? Je utantwengeye nta kurwanda. Kwa muri Amerika rero ni itegeko, ari bakubwira ucinjira barandika ngo aba ba serveur ngo nitubahemba batunzwe na pourboire. Rero muri Amerika ho birateye ubwoba kuko pourboire ngo ni 10%, n'ibira 10%. Kigira 10. Uguze ibintu by'ibihumbi 100 uteza kuma 10,000. Ntegeze kubwira umunyamerika twari kumwe, none uyu muntu namuha 10%. Nibi nako ngene atwishwa atfata na kundi. Okay, ntamuhaye 10% nawe gufata, nta polisi gufata ngo aca no kumunyeshamba. Rero n'umuco wawo gitongera vuga ibyo muri restaurant, nuko inyigisho yagaze ijanye byo muri restaurant, yagaze ijanye kuri menu. Ugiye muri restaurant iwanyu sifo iwanyu ntuva mwatetse, oya muri restaurant witeze kuronka indya ziryoshe gusumba muhira. Ari umushefu yatetse neza gusumba muhira. Yarashaka guteka ugasanga ibyo yatetse wewe asi ubuhinga gusumba. Hari ibintu bashiramo, hari ibirungo bashiramo, ariko ari umuntu wese afite akunda sivyo. Iyo agutekeye ibyo ukunda uranezerwa. Cyo tumutanga pourboire ko waryohewe, wahaze, byari biryoshe. Ariko bitaryoshe utawushavuye sivyo. No munsi rero tugatugire inyigisho yerekeye menu. Buguti menu nakironde mu Kirundi biyashaka menu nayita gute mu Kirundi. Yigisha yise uburyohe bw'imfungurwa.
yagiye mu mubiri wa mugabo wacu turi mu muhemu mwaza kwibona la qualité du menu uburyohe bw'imfungurwa. Hari umugabo yitwa Isaka yarashaje yashaka guhezagira umuhungu wiwe ubwa mbere yashaka guhezagira Esau Yakobo aramucamo ahezagira Yakobo murayizi iyo nkuru ariko tugira twumve imbere yuko amuhezagira amuhumugisha hari ikintu cyasabwa. Dusome muri Tanguriro 27 umurongo wa 3 Genèse 27 verset 3. None enda rero niwabire ivyo uhigisha umutamana wawe umuheto wawe ugende mw'ishamba uhige undonderere akanyama. Umurongo wa 4 uheze uteke zicumbe nk'izo nsanzwe nkuru. Gasubiremo kantu. Uheze uteke zicumbe nk'izo nsanzwe nkuru. Différence avango fais-moi un mets cyangwa un repas comme j'aime. Uguti comme j'aime. Kujya ndayikunda. Mame jambo jewe papa wawe ivyo nkunda urabizi. Ibinjyohera urabizi genda ukora akazi genda uhige ariko nuteke ariko kose ni ya menu iwanje. Ndakeneye qualité. Navuye mu mubiri bigiye mu muhemu. Ndakeneye qualité du menu. Ndakeneye repas iryohera mfungure nezerwe mage nurumube cyenda guhezagira. Mbere ko naguhezagira mbanza kurya mbanza kuryoherwa mbanza guhaga mbanza kuryoherwa nkumva yuko washize muri confort hanyuma cyenda guhezagira. Iyo ndakora vuga Isaka komeza umurongo wa 4 uzinzanire nge mbone kuguhezagira ntarapfa. Mbone afin que mon âme te bénisse. Kugira ndaguhezagire nkeneye kubanza gufungura apana ibyo byose. Avyumvise nimba kuna mucopo rondera mucopo ya indi ya free. Mucopo ziracabaho n'umunsi cyane byarahavuye ahantu ubwiza batwara dutwara hari mucopo cyabaho pilau mucopo na pilau ariko ndabagerageza cyane ndavyo cyane. Rero kwa kuri nabikunda fais-moi un mets comme j'aime. Vuguti kujya ndayikunda. Uyu tuko turavuga ni Isaka ariko tubikure mu mubiri tuje mu mpemu ntabakiri Isaka ni ndiho. Nabwiye yuko sezerano rya kera nayo babwire kenshi ni igitutu c'ivyo turimwo uno munsi. Rero uku Isaka yashaka kwanza gufungura ivyo muhungu yamuzanigira muhezagire kugira mbone kuguhezagira. Nwaje mugenda guhezagire banza nawe ugira gute? Unezereze. Haleluya. Umiriza Imana iragukunda kumeze kose iragukunda. N'umwana wawe w'ikigaba uramukunda ariko rero ugira faveur. Ariyo attention idasanzwe ugirira umwe. Haleluya. Rero ngo ugira ndamanze kuguhezagira banza gufungura nezego. Umurongo wa 25 aramubwira ati byigize hino nanje nge kubyo wahize mwana wanje. Yarazanye ngo nanje nge kubyo wahize bakomeza kugira ngo ndaguhezagire. Arabimwegereza ararya amuzanira vino arashoza. Imbere yuko muhezagira yabanje gufungura arafata vino arahaga aranezerwa ati ingo rero ndaguhezagira. Nitwagara gose kuvyabaye ingene Yakobo yamuciye inyuma ngene mu nyuma Esau yashavuye barabarankana ariko ico mpagaze ko ngaha ni gituma yamuhezagiye. Yavuze ngo ndaguhezagira sinazo guhezagira nteza guhezagira umungu wanje ariko imbere yuko naguhezagira hari kibanza kuba kivuye iwawe. Nibwo butumwa ndakuzanira no munsi ndiho ari cyashaka kwanza gukora. Abana b'Imana bari ngaha murashaka guhezagirwa ninda maze gusaba guhezagirwa apana mwese wewe uvuze kwa rero wewe wagiye gusaba ngo guhezagire mbega waramuhezagiye cyo kibazo gikomeye
abamasaba ko guhezagirwa bisonzesha kugira bahezagirwe musabwa kubanzagira gute ku bantu batari bake ngaha ni bishasha kandi iyo nyigisho nzanye no munsi kugira ndiho guhezagire ukwiye kubanza kumuhezagira nawe kandi umuhameni yariyo yose hari ibyo adakunda urashobora kumuha ibyo adakunda nta guhezagira abanza guhaga abanza kunezerwa arashonje ikintu kiva kuri wewe n'umunsi yatwe tugira bikomeye iragumye cyane inyigisho kandi irafasha irakomeye gose kuko no bitahura hari ibintu byinshi bizohinduka mu buzima bwawe. Haleluya. Ugiye guhindura inyifato yawe iyo ugiye imbere y'Imana mbega ugiye ko Imana iguhiki abakristo benshi cyane majorite bageni imbere y'Imana basaba umugisha. Mana mpezagira mfasha mu mwana miki magukira ingwara ma promotion ma visa magutera imbere amavuta n'ingabire ma ariko no munsi ndagiye kubihindura byose imbere ngomba banzugire gute tanga gutanga iki no munsi ugiye gutanga kugiye gutanga. Haleluya. Arabakubwira no munsi ari inyigisho nshasha zivuga ngo nta bimazi bitabo bikenewe nta bitambo bikenewe nta sacrifice kenewe ngo miseno nshasha nta biri hari ndakwereka mujya mu y'Imana biruzuye tanga imibiri yanyu ikimazi kizima utange ibimazi by'amashimwe nindatanga ni wewe ko mudashaka gutanga no munsi n'ikinyigisho nabwiye inyigisho ino munsi ya kabiri iragumye isaba kutahura yuko kumbejya hose bishobora kuba simvuze ko ari ibyo mbwa bishobora kuba byapfiriye kuri wewe ibyapfiriye kuri niho ibyapfiriye kuri satani yanzibiye nivyo kweki satani yanzibiye satani ndabwiye ikintu kimwe satani akuzibira yaronse ngena kuzibira satani akuzibira yaronse aho yinjirira arinjira ngo mugire gute ngo nimugure mukingura umuryango ne donne pas accès au diable. Satani mugururiye agira gute arinjira. Imana ishimwe. Rero uramuzibira mugura gute mu gushira mu ngiro ijambo ry'Imana. Ndumva ko bitarashika neza ariko biraza kuza. Amen. Itanguriro 4:3. Genèse 4:3. Igihe kiragera Kaini azana ishikanwa ku vyeze. Aha twigire bikomeye rero. Haleluya. Kaini nande abana babiri ba mbere ba Adamu ninde Kaini Abel. Aha tugatwigire bikomeye gose nibyagucika uzobuhomvye inyigisho yose. Kaini uko babiri rero bacaza gutanga ikimazi. Haleluya. Basha gutanga ikimazi ntawo bigishije byari muri kamere yawo abana b'abantu turakunda gutanga ikimazi turakunda kwadoha niko turemye. Abantu bose bare mu ishuri ry'Imana bafuma badora football cyangwa izuba cyangwa igikoko cyangwa umuntu cyangwa umukobwa ariko baradora kintu bacatanga gutanga ikimazi rero murongo wa 4 wa 3 okay hera ku murongo wa mbere ufise murongo wa mbere hera ku wa mbere bandanye kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe nuko asaminda avyara Kaini aravuga ati ndonse umuhungu kubwuhoraho. Komeza. Asubiza ko avyara murumuna we Abeli. Okay, avyara wangu babiri. Komeza rero. Abeli aba umwungere w'intama. Kaini aba umurimyi. Okay, umwe n'umurimyi wundi umwungere babiri. Nuvuga yuko hageze gutanga ikimazi umwatanga ivyo afise. Ndiho nazo gusaba ivyo udafise. Uzotanga ivyo ufise. Kora abantu ndabivuze ko yerekeye hari abantu bafata amadeni kugira batange ntagusabye gufata ideni tanga mu byo ufise iyo ni inyigisho ko ndazi umuntu ambwiye ngo none mana fasha rero nta kundi banki iri kuranyishuza ndakubwiye niwe yakubwiye tanga mu byo ufise ntakenye komeza rero mu wa 3 igihe kiragera Kaini azana ishikanwa ku vyeze mu ndimiro. Yazanye ishikanwa ku vyeze mu ndimiro ngo ashikanire uhoraho. Abeli nawe yarimye arimbura mu vyo yimbuye aravuga ati ndashaka guha Imana icyubahiro mu vyo nimbuye. Haleluya.
afata nimba ari ibiro 100 sinzi ibiro yafashe aragenda atanga hanyuma komeza. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe. Komeza 5. Ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cyane, mu maso hiwe hari ijigwa. Ngirantegeze kubisobanura gatoya. Rero bose baratanze ibimazi. Umwe wese atanze mu byo afise. Warimye yarimbuye, afata mu byo yimbuye aratanga ikimazi cyangwa itambo aha Imana. Sivyo? Woroye nawe agira gute? Ibya mbere bava ngo les premiers nés. Izambere zavutse nizo yatanze aha Imana. Rero Imana iranezererwa ibya Abeli, ariko ibya Kayini ntiyabyanse, ariko ntiyabinezererewe nk'ibya Abeli. Bitera ishari Kayini, mubona inkuru murayizi, gushaka yarawiye kumwica. Sivyo? Kibazo rero, je namaze imyaka myinshi niyumvira, yamuhoye iki? Yamuhoye iki? Ko bose batanze, yahowe iki? Ikibazo yagize ni iki? Aha ni kuye kwibaza ikibazo rero. Kubera iki Imana yanezerewe ishikanwa rya Abeli gusumba irya Kayini? Umurongo wa 4, ubwa mbere Kayini ntiyavuze ngo mu vyo ndonse ngira ndondere ico ntanga, yafashe ubwa mbere ivya mbere. Haleluya. No mukurima yarimbuye Kayini acavuga ati ntiyafashe ivyo bita mu Kirundi, mu Gifaransa bita gute? Premise. Ntiyafashe mu Kirundi gute premise? Mushuzo. Ntiyafashe umushuzo, yafashe mu bihari avuga ati reka ndabibi me Imana. Unatfata inka za mbere zije aziha Imana. Ariko ikindi kintu gikomeye rero gishasha ngenda bigisha no munsi natahuye vuba, ivyo mu vyo yatanze, uretse ko yatanze izavuze ubwa mbere, yatanze leur graisse. Graisse ni binure. Murongo wa 4 ni binure, verset 4. Ibinure vyazo. Rero biragoye kwigisha ivyo by'ibinure uno munsi muri 2026. Kuko ibinure ni ikintu negatif, sivyo? N'ubusi ibinure ashaka ko bimuvamo. Tubona ingwara, tubona obesite, ariko aha mu isezerano rya kera ibinure ni karite. Tuje mu by'impuhemu, sivyo? Turebe kuraba ibinure vy'uno munsi. Tuje mu by'impuhemu, la graisse muri Bibiliya ni ikintu gifisa agaciro. Nta amen ni mu byumva. Hagarike no. Pastor Bandai. Imana kwezagire. Kandi ivyo ngira manda ikinure. Ngira manda ikinure kuko ikinure no agitahura. No agitahura uzohinduka. Kubera ikivuga ngo ntagitahura kuko nigiye bafata ibitungo bazana bimwe abaherezi barabifungura, ariko hari ivyo baturira hakaduga umwotsi. Ari ivyo baturira rero natangaye, baturira iki? Ibinure. Ijambo ry'Imana avuga neza ngo ibinure ni ivyanje. Levitique 7:25. Abalewi 7:25. Celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera étranger de son peuple. Voilà hanwa. Uri binure. Kuko binure ni vyande ni vyiwe. Farao abwira Yosefu ngo muzoza, abwira ngo genda baje abavukana. Haleluya. Yabwiye Yosefu n'abavukana genda muzana so wanyu. Haleluya. Muzoronka la meilleure qualité du pays. Vous mangerez la graisse du pays. Muzoga ibinure by'igihugu. Ibinure ko aravuga ni iki? Yariko aravuga muzoronka ibintu byose byiza muri Egiputa. Cyo twangira manda ikinure nkuko pastor yabivuze. Haleluya. Kuko ikinure si cyawe, ikinure cyandiho. Arondera ikinure muri wewe. Igize agaciro muri wewe. Icyo nyene udashaka kurekura, nicyo gituma yabwiye Abrahamu ngo ntumuhungu wawe umukunda cya kinure, apana ujye wundi. Apana Ismael, oya kinure. Icyo ndondera. Kandi kuzoshaka kukikumira, eka ndaguhe amwe kinure sindekura. Umve yuko ikinure ni ikintu gisa agaciro. Haleluya. Ukutanga
agaciro niko werekana agaciro ndiho afise mu buzima bwawe. Mwumve neza, siniko navuga amafaranga gusa. Araba bibaza ngo navuga ngo byo kwagura, siniko navuga. Inyigisho yiteguye ntaramenya nuko mbwira mwagure. Amen. Nibiraba amafaranga gusa, ahubwo biraba ikintu cyose uw'Imana. Sa amafaranga n'umwanya wawe, umubiri wawe, umwanya wawe, inguvu zawe, agaciro uha ndiho ni kinure cyawe. Icyo kinure aravuga ati kinure si icyanjye ni icyawe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ngo muzojya ibinure by'igihugu. À moi la Grèce. Toute la Grèce appartient à l'Éternel. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Soma wari wasomye wageze he? Murongo wa 4 wasomye? Soma Abalewi 3:16 tucumve neza kubera ko Imana y'agaciro ikinure la Grèce. Umuherezi aheze avyosereze ku gicaniro. Komeza. Ivyo bizoba bibaye imfungurwa ari ryo shikanwa ritongorwa n'umuriro. Kirundi ntibitomoye, kamvuge mu Kirundi France ansobanure sivyo? Avant que le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Azo fata kutunga bazanye abiturire kuri gicaniro ngo toute la graisse et l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu. Ibinure vyose nijo baturira bikaduga avec une agréable odeur à l'Éternel. Byagira umumote bwiza imbere y'Imana. Kubera ko ibyo agaciro kuko abantu babishaka. Yahise agaciro kuri bo bati ibinure byose mubizane toute la graisse. Ibyo agaciro kuri wewe nivyo shaka unyereke by'ukuri kumpaye agaciro. Haleluya. Imana ishimwe. Mugiye kurondera muri Bibiliya ngene babifata la richesse cyangwa l'abondance ikintu ciza, la meilleure énergie de l'animal, ubushobozi bw'ingomezi bw'igitungwa byaba mu kinure. Cyo twavuga ati rero mubifate mubiturire mubime aho rero niho ndiho barati ehego vy'ukuri. Imana ishimwe. Cyo gituma yavuze ngo genda ufate ugire imfungurwa repa imwe nkunda. Kwero yizi ikibazo nuko abakristo no munsi nyibazi nivyo ndi hakunda. Nigute umwe akunda utabizi? Nigute ubimenya udasoma ijambo ry'Imana? Soma ijambo ry'Imana umenye ibimuhimbara. Haleluya. Muri Zaburi 22:4 avuga ngo ndavyagira, ngo 3 ndavyagira mu mashimwe y'abana b'Imana. Mano majambo amashimwe ni kimwe mu bintu bigira menu ndiho akunda. Samashimwe yonyene mugabo amashimwe iminwa yatura izina ry'Imana yuko ravuga ubushobozi bw'Imana ni kimwe mu bintu bihimbara ndiho. Haleluya. Abantu badasenga nuvuga yuko muri kure y'Imana. Hari abakristo basenga imisi yose kuva kuwa mbere sha dimanche, ariko ikikuru cyo gusenga mbega usenga gute? Ni gute karite y'amasengesho yawe irafite ikivuze imbere y'Imana? Hari amasengesho ushaka gusenga n'amasaha menshi ku munsi no kwisonzesha ariko agaciro bifite imbere y'Imana. Kubera iki? Kuko nana kimwe warekuye. Vuga uti rekura. Ukwiye kurekura, ntihashaka kurekure. Kuko niwarekura ni uzoronka. Igihe utarekura nturonka, kuko bavuga ati ndashaka guhabwa icubahiro. Niyahindutse mu isezerano rishasha, ahubwo ni wa wundi nyene. La loi ntiyavuyeho, muvyumve. La loi yahinduye forme. Ni kiri charnel, ariko iracyahari. Nikubwira mwana, murabaye desi, mwe mushaka tubwire kucakira. Tubwire ngene dukira, tubwire ngene turonka umugisha, tubwire ngene turonka visa, tubwire ngene tuva mu bukene. Ibi vyose birakurikira nimara gutahura ikinure. Tahura ikinure icyari cyo. Tahura igivya agaciro kuri ndiho. Ari sensible gose iyo umuhaye agaciro. Iyo kurasenga mbega uvuga iki? Mbega umanwanya ngana gute imbere y'Imana? Mbega uvanga gute ndiho n'abandi bantu? Mbega uriherera? Uragenda ahantu ha wenyene? Uravuga ati uno mwanya ni wewe nanje? Cyangwa uragenda gusenga gusa nko muri buto ugenda gufyona?
distributeur automatique urafyonda amabiye acaza suko bimeze. Imana ishaka imigenderanire. Reka turabe muri Maraki ingene Imana iri sensible yitaho gose umuntu ayiha agaciro. Maraki cyo cyambere 6. Maraki cyo cyambere 6. Umwana arubaha se n'umushumba akubaha shebuja. None asangwa n'iso kunyubaha kwanyu kuri hehe? Bo nabwiye ikintu kimwe, ibi niko navuga bigushusha bitagushusha bikuneza bitakunezera ijambo ry'Imana. Imana yikuragereranya ingene dufata abavyeyi bacu canke abantu abametre canke ababoss banyu ku kazi abakora ngaha. Ni gute mufata chef ku kazi? Ni gute wumvira umuntu akuruta muvyeyi cyangwa umuntu umutegetsi? Ni gute umwubaha? Nimba ufise umuntu wubaha ku isi urazi yuko uramwubaha ko ndiho araba ngene umwubaha. Niyanse ko mwubaha. Imana yacu natamene mvuga ni Imana ifuha. Ni Imana ifuha kuko waha agaciro yundi icyayaba agaciro uyiha ikagereranya n'agaciro uhaye uwo muntu wundi. Hari agaciro uhaye umugabo wawe cyangwa umugore wawe, igihe cyose uhaye agaciro umugabo wawe cyangwa umugore wawe umenye ko ndiho ataraba agaciro umuha nawe. Kenshi amasanga atari nimero 2 ahubwo nimero 4 5 6. Muri izi ko muyikabusha muri izi. Sivyo? Ntashaka nimero 2. Ntashaka nimero 3. Ashaka nimero Iyo nimba number 1. Urayizi number 1. Iyo ni ndirimbo ikomeye cyane. Ashaka kuba uwa mbere. Tukomeze rero. Akwagereza ngo umuhungu arubaha se. Ngo ivyo byaje bya kera no munsi nibakibubaha. Nibakibubaha base no munsi. Ariko kiya gihe papa wawe ari umuntu wubaha cyane kuko papa wawe niwe yari provider, niwe yapuvoya mu rugo. No munsi abana bagira ati papa ivyo ni bya kera n'iki wahe. Because bavuga no munsi. Ico gihe cyarenze. Ariko aha yavyandika abana barubaha abavyeyi. Abametre, nuvuga yuko ufise mu metre cyangwa mu esclave uramwubaha. Ngo none jewe nimba ndi so icyubahiro canje kirihe? Niyo message nzanye no munsi ni muri ibindi. Ndi waje kubabaza ati jewe ndiho Imana yawe icyubahiro canje kirihe? Kuko naguhaye 24 heures. Amasaha 28 kandi sinagutegeka gano uyajera niwe uyajera ukushaka. Mugabo muri amasaha 28 gutusigura ko shobora kumara umunsi udasenze. Ni gute umara umwanya ku kazi umara amasaha 5 kuri internet, kuri WhatsApp, kuri TikTok, kuri Instagram? Jewe ndihe? Sije nshavuye ndiho uko ntiwakeneye kuganira nawe. 6 wohejeje bese 6 yihezereza cyane asangwa ndishobuja. Igitinyiro canje kiri hehe? Ga yemwe baherezi bakengera izina ryanje. Abaherezi gaha bakije gose muri abaherezi. Sabandi sa pastor gusanga bavuga ubutumwa. Oya, umuntu wese yakiye Yesu n'umwami n'umuherezi. Tukomeze urangomona windwi. Ni kuko bashikanye ivyo kurya bihumanye ku gicaniro canje maze mukavuga muti twaguhumanishije iki? Kandi abagabo ntibigirisha ntibatahura igituma ndiho ababaye. Bavuga ati none hari ico ikamfate biya bihumanye. Ivyo udakeneye no kurya ivyo ugiye guhandiho. Komeza murongo windwi. Twaguhumanishije iki? Ni kuko mwavuze yuko ameza y'Uhoraho ari gikengeretse. Erega iyo mutanze impumyi kw'ikimazi mugira ngo ntaco biriko. Niyo mutanze iyicumbagira n'iyigwaye naho nyene ngo ntaco biriko. Abenye iyi ni inyigisho aya majambo ko turasoma ajanye nabo muri kiya gihe kwa Maraki, sivyo? Kuko gihe batanga inka, batanga intama, batanga ifungurwa nk'ibimazi, sivyo? No munsi naho Samafranga gusa no nta nka dutanga uburyo, mutanga umwanya. Mu byo bw'impemu nibihagaze ku bintu materiel gusa, bihamagaze ku kintu cyose uvuga uti ndagikoze ku byandiho.
Gusenga bisigura iki? Gusenga si ukugenda kuvuga gusa. Gusenga ni ikintu ugiye gutanga. Ndashaka abana b'Imana mutabone ko muri abaherezi mwaje muri MKS kumviriza gusa, kumviriza mushobora kwikira kuri YouTube, ariko ngaha waje gutanga. Haleluya. Si ukwakira gusa, nivyo urakira kandi utange. Nimba ushaka ndiho aza mu buzima bwawe, iga gutanga. Gutanga si amafaranga gusa, iga gutanga umwanya wawe. Muri masaha 28 gira umwanya wawe na ndiho. Mu ndwi yose uvuga uti hari umunsi utagwaye ndibuje no gufungura, ndagiye ku ruhande ndashaka kubana nawe. Haleluya. Menya yuko akigoro kose uzogira ku bwandiho nikazokwijana. Nta muntu n'umwe agira akigoro kwa ndiho kijana. Aha rero yashavuye mu vyumve, arashavuriye abatari bake ngaha kuko atagaciro bumuha. Abibona gute? Abibona ko muri agaciro ibindi bintu. Muri agaciro abagenzi banyu. Hari umuntu umwe yigeze ari gice gihe haciye imyaka myinshi cyane imbere muri 1990 nari Kigali. Hanyuma hari umugabo twari kumwe yatse akazi keza ahantu muri ONG. Hanyuma haza umugabo avuye i Burundi w'umugenzi wiwe w'inshuti yiwe, ariko umugabo yaramwubaha, yari aba mu Rwanda. Acaza giturumbuka saa sita araza ko cyo gihe ataje gusura ku kazi. Kara kazi keza adashobora no gusiba gutyo, ariko amubonye yagize ibishoboka vyose, aragira arrangement zose ku kazi ati sinza no musi. Kubera iki? Yaronse umuntu w'agaciro. Hari umuntu ashaka kuza mu buzima bwawe, mu nzu yawe, ugacuhagarika programme zose na voyage ukayanira, n'indege ukayanira. Kubera iki? Hari umuntu afite agaciro kuri wewe. Bivana byose ngene ubona ndiho. Nashaka rero dukure, duhindure ngene tubona ndiho. Ndamukunda Yesu. Ntibimwe impressiona ivyo. Kurire makeup nibihindura, nta nakimwe bihindura. Nakeneye kuvuga ngo ndagukunda, akeneye kumgaragaza kumukunda. Nimba unkunda, kurikiza ibyagezwe, kurikiza amategeko yanje, garagaza gukunda ndiho. Urukundo mukunda ruzobonekera mu bikorwa, inyifato. Mbega agaciro umuha nakahe? Mbega muraganira cyangwa genda gusa kumurondera ngo afyonde buton bibe? Nakeneye ko uza kumurondera nka machine, nazo machine ya carte Sesame, afite makarte ajya yo muri banki, urashiramo ugashiramo code, amafaranga gacaza sugwa. Ntashaka kuba machine, ashaka kuba so wawe, ashaka kuba papa wawe, ashaka kuza kumurondera. Haleluya. Umubwire ngo numwemera. Azo makarte muri banki nta nari muvugana n'iyo machine. Urashiramo ushaka iki, code yawe ni sawa, akira amafaranga yawe mvi imbere. Ndiyo suko ameze. Ndiyo ashaka uzi muganire. Ndakwemera. Naunda kuruta isi yose ni wayiremye, ubasha bwose n'ubushobozi buri bikiganza cyawe. Indasa nawe. Ari phrase nkunda kubira cyane ndiho mu gitondo ngiyasenge. Ndazi yuko amarayika gukikuje. Bariko baravuga ku wera, bariko barasenga, bariko baragutazira. Ahari mu mubiri wawe umfata bishaka kubikora, nanje nifatanije nabo. Ndaje mparura mu bandi, ndi ngaha ndi imbere yawe. Ndashaka kuvuga ubunini bwawe, ndashaka kuvuga urukundo rwawe. Niwatumye mvyuka, niwatumye nambuka, niwatumye mpema. Nimba vizaho njyama imvura yaguye nayumvise sinanyagiwe. Aya ni majambo ashaka kumva iwawe. Ahubwo mwana, mpakazi, mpaviza. Ashaka iyo relation. Hindura strategy. Ivyo byose ukora musaba, nashaka ko ibyo bikuza niwe gusa. Ashaka wewe. Ashaka wicare. Amen. Nka Maria aravuze ati je ndicaye, ibindi ntumbaze, ntazo guserva, ntazo kuimpressiona, ni wewe ndondera. Shaka amajambo avi wawe. Ariko Marita kubura, hanagura. Yesu mubwire. Kiwe nta kimwe atahura. Sinaje kuba kwemera kuri umukozi.
sije kuraba ngene usiga neza ngene ukoropa iyo vino yawe siyo ndondera uyu yahisemwo umugabane mwiza ukarazi cyarondera amajambo ava mu kanwa kanje n'ubuzima nije rero ndihashaka shaka kurasenga imbere yo kuvuga ibibazo vyawe banza ugire imigenderanire nawe banza uganire nawe muhe menu muhe repas imuryohera kuko iviriza isi yose yuzuyemo abantu yo korarira bariko baridoga bihevye buzuye umururazi arakeneye kuruhukira mu bantu batakubwira ubwiza bwiwe ubushobozi bwiwe imbabazi ziwe nivyo bimuhimbara. Niba ushaka kwatira attention yiwe genda umubwire icyari ubwa mbere mubwire icyari hanyuma umwibutse haleluya kandi arabizi umwibutse kugishima bigiye gukora kera. Nakuze goro yaje imbere ngaha ngo twaje tumeze gute araza aho yavuye amen goro nkimumenya yasina aryama yarahantu bamuta hanze soka akira tuva hanze akagenda handi. Haleluya bijya byose yumvira umuntu nkagoro bitanga kuvuga ngo Mana wampevye afashe umwana ngo wampevye niwibagire aho yagukura niwibagire bimwe yagukorera kera. Abantu baze kwitoga bakibagira ibyo yakoze ndiho ko muri ntashima iyo ni hopa imubihira abwira abamarayika ati nkuri imbere tubandanye ariko kano kanyuma atahije piyo yavuze ngo 8 heze 8 mugira ngo ntaco biriko iyo mutanze icumbagira nigwaye naho nyene ngo ntaco biriko komeza genda uyishikanira icegera c'umwana mbega ubwo yo gushimira umvise canke yo kwemera nuko mubonana. Mu gifaransa bavuga ngo gouverneur cyangwa naho ngo icegera c'umwami n'umuntu yitwa ko akomeye apana umwami icegera ugiye kumuha ibyo bintu byapfuye inka zihumye yozakira kuko umbiriza abantu batanga amakado kuri anniversaire murahari nakado mutanga muri emikana amakado mutanga ndatanga akado basi okay imbere yo gutanga akado wiyumvira iki mu mutwe wawe kinjambere yumvira niki vuga neza cyane avyumvise basere arusha mwese umvise icyakunda kandi adafise none nk'ubu bise TI ndayifise woza kuma TI kandi ayifise uma icyo nafise kandi nkunda kenshi batanga akado anniversaire baraperereza ari nk'umugabo ukavuga madamu wiwe ukamubaza madamu akunda iki agira kire mariage ibi nataragura n'ibiki ninde chef wa comité president wa comité habuze iki amasaha narabuze kweri ki uronecha kunda adafise kugira ne kibona ce ndamukunda ndiho ameze gutyo nyene iki nakunda aronka difficilement n'amashimwe y'abana b'Imana nubagenda kumuha imyidodombo arayifise iruzu yabuze yishira nta kimwe umukanga kuko imyidodombo iruzuye myinshi ari kuvuza mu mashimwe banza mureke uvuze gute uracabyibuka hashi imyaka 10 yo bari nderuka hashi imyaka 10 urabyibuka wabyumvise Gabriel Mikael wabyumvise hashi imyaka 10 aracavuga n'itariki arayibuka n'ibyabaye avyibuka kandi amayivuga buri munsi akeneye iki abuze iki ibyo bikora ku mutima wandiho niwaza n'ibintu byaheze ndabasaba ikintu kimwe murihe guturuna page ukoraseka mu gitondo avuga Imana sishaka guturuna page sishaka kubyibagira ndavuga jewe byo muri 2006 ibyo muri Afrique du Sud ntabwo ndabivuga iminsi yose
igira ubumbashi ibyo ntuvuge. Sinavyumvira biza ku rurimi pyu. Umuhungu wanje yasaritse gupfa n'itariki ndacyayibuka. Ubu ndayivuga iminsi yose. Iminsi yose ndashaka biwe mu matwi yandiho tureshu. Ivyo yagukoreye kera nijye kumugarukana. Kandi urabisi ibibazo byinshi ariko wanje kuvuga ivyo yakoze. Uritandukanije n'abandi benshi cyane baba bidoga uri kuvuga ibintu bizima. Umenye neza ko watiye attention yiwe. Nubwo atagihindutse gumaho nyene nturekure gumaho aho nyene. Wow! Nimba gouverneur atavyakira na jewe ntavyo no kwakira. Nimba chef du personnel wawe atavyakira na jewe ntavyo nakira. Ashaka ikintu gisa agaciro. Haleluya. Twige guha honore guhesha agaciro Imana yacu. Imana yawe uyesha agaciro mu vyo ukora byose. Ku kazi uhesha agaciro. Imana guhezagije umuduga uhesha Imana icyubahiro. Imana guha akazi keza uhembwa amafaranga menshi. Amafaranga ntaba yo kugara gusa no kwemvesisa gusa. Oya, oga Mana warampaye amafaranga ndashaka uhabwe icyubahiro. Uvuga tujye muhungu namuhezagiye je no regrette pas. Kuko abantu banje barahezagirwa, impfuvyi zirahezagirwa, abapfakazi barahezagirwa, ishengero ryanje rirahezagirwa, abakozi banje bararuhuka. Nitashaka kubona muri wowe ya muntu aravyutse yagize alarme ariko ararota yageye yabasamye ko aragona iravuga cyarahagarika avuga ati igitanda kiraryosha ariko ndavyutse uruta igitanda. Ndashaka kuzibera yawe avuye mu gitanda asize umugore asize umugabo wiwe araje kundondera jewe. Agiye uvyuka kazi agatiro n'imvura mabati ndashaka kuvayo. Muri hiver arongeye ngo muri hiver ngo araryoshe kuryama ndashaka kuvyuka ariko kavyuka ari hiver. Kavuga uti yaretse umugore wiwe yaretse igitanda ciwe yaretse vyose ariherereye arazimije wa mwansi. Arajibije telefone aravuye kuri internet aravuye kuri Instagram aretse kuraba amakuru yo muri Iran aje kundaba jewe ibyabaye byose kandi kinkozeko. Ubundi ndiho aravuga ikinkozeko ahereye kuri jewe, ahereye ku makuru, ahereye kuri jewe. Nubigire musi umwe bigire ubuzima iminsi yose. Abone ko asa agaciro gusumba abumvukana, asa agaciro gusumba abana bawe, asa agaciro gusumba umugabo wawe, asa agaciro gusumba ijya visa urota iminsi yose, asa agaciro gusumba promotion uriko urarondera, asa agaciro gusumba vyose. Igituma atagaciro afise nuko utabironse uco bivamwo usura gusenga. Waretse gusenga ko utishuwe nuvuga yuko ico kintu cyakubuje gusenga gisa agaciro gusumba ndiho. None ayibonye utuke ko bimutagaciro, none ntubibona ko bigaragaje. Hari gihe atakwishura ngo bigaragare ko bakura mubesha ngo uruwambere Yesu uruwambere. Noya urambesha sindi uwambere. Iyo mbu wambere visa yubura ukambandanya nakwa ndi uwambere. Yudakira ingwara ubona ko ingwara idakize urampevye donc sindi uwambere. Amagara yawe niyo yambere. Ukugera ahantu uvuga uti naho ntokira, naho ntoronka umwana, naho ntoronka umugabo, naho ntoronka ivyisi, naronse visa, icyo nkeneye gusa ngumana agakiza, ngumane nawe, ngumana nanje ukumusuku nusigende umwe. Haleluya. Nitugumane kugira mugumane nawe nimero ndagumana nawe uri kuri doga. Waririje gumana nanje utaha ukidoga
abandi baronka abagabo ndetse nk'abagabo oya umugabo niwe nimero 1 nwagiye gusenga Imana nwagiye gusenga umugabo nwagiye gusenga Imana nwagiye gusenga visa nwagiye gusenga Imana nwagiye gusenga gerison nwagiye gusenga ukire haleluya saba nta kibazo gusaba ariko abanza mu wa mbere umuikinure cy'ibintu byose amen nabwo ikintu kimwe iyo usenga uvuga uti naho utobima ndabandanya arabibona nuko utobivuga arabibona arabizi kenshi Imana yaha kutwishura bigaragaza abo turi ndagisubiramo mwavuze aha ni babyumvise abo ngaha babyumvise kenshi nitwishugwa kuko ndi bashaka kwekana yuko siwe twarondera ivyo bintu bigaragara Jagizonga 6:33 ngo murondere ubwa mbere na mbere premièrement ubwami bw'Imana ivyo bindi nibiki ivyo bindi nibiki ivyo nyene iyo list ufise ivyo bindi byose ukeneye kuronka nivyo bindi ariko mbere ya mbere nurondera ivyo bintu nivyo uzobisaba sivyo ko uzobisabe kandi uzobisengera ariko ntibitwara ikibanza ca mbere niyo menu niyo repa ndiho ashaka muri kano kanya haleluya haleluya nena bere kumune bitahuye kera mu isozo rya kera Dawudi namukunda gose tuzoganira byinshi kweli nivyo Dawidi yarahishura ibintu byinshi turiko turabamo no munsi isozo rishasha kandi mu isozo rya kera nko muri Dawidi 50 yaravuga ngo wimaze byose ngo mbega ndashonje ntashonje kugira ngo nosonza noza gusaba wewe inka amaraso ya niwe yima ikije nkufise igihugu ijya nkufise ni yanje isi yose nibirimwa vyose amafaranga ufise yose muri bank ijya mituga yose yarangaletonze hajya mituga yose hari urufunguruzo muri inzu hari maso urufunguruzo ijya mituga yose ariko no gusura urufunguruzo use carte rose si kwawe vuga amen afite mituga vuga amen si kwawe ijya mituga aratijijwe use carte rose isi yose ni yiwe Imana ikane mutuka ntiyo gusawa Imana ikane amafaranga ntiyo sawa kuko itora ishaka byose ni byayo Dawidi aravuga ati icyo ukeneye cyane ni ikibazi cy'amashyi amen rero Dawidi hari ikibazo cyabaye hagati yawe n'Imana icyo gihe warawushuba se iby'uno munsi ubw'ibyo wishakiye icyo gihe warakubitwa Dawidi ashaka gutanga ikibazi kugira Imana igwire imbabazi hanyuma byasaba icyo gihe bimaze isa amafaranga watanga sibiki byasaba ko agira ahantu ikibuga atanga ibimazi gira ibitungwa gira ibiki hanyuma haza umugabo witwa Arawuna muri izi nkuru witwa Arawuna amubwira ati mwami Dawidi ndaronse genda guhezagira niwigore akubwira umwami afise kashi niwigore reka ndaguhe terrain yanje ndaguhe n'ibitungwa ndaguhe n'inkwi ndaguhe ibyo ukeneye vyose hanyuma Imana yawe uyihezagira bataramuciyemo ninde yaguhezagirwa none ndatanze igihe magize nkaho tukira abana ni primaire ageze offrande bazana ibiseke bijusha hanyuma tukatagurama gusaba papa aduhutu bakanoti kashamba nagafashe katokari ndatanze jewe cyane papa ndatamvuga ngo natanze nta kimwe natanze nimba icyo natanze kiri umugisha nindabura umugisha si jewe ni nyene kurekura kuko ikintu nta gaciro gifise kuri wewe nta gaciro gifise ku Mana ndabisubiramo ikintu nta gaciro gifise kuri wewe nta gaciro gifise ku Mana amen Dawidi rero aravyanga agati wewe arabona ntuzi uko urabwirasha ndi wa kera sinakwemerera hanyuma ngo
Imana igiye gute? Ntegerezwa gukora mu mufuko wanje, ntegerezwa kurekura ngatanga ikimazi, niyo umugisha udakwepa guti wawe ushaka kuncamo. Samuel wa kabiri 24, 2 Samuel 24. Ni inkuru ni ndende, nagira usimbire ku murongo wa 23 verset 23. Ivyo vyose jewe Arawuna ndabiguhaye mugenzi. Arawuna arongera abarira umwami ati uhoraho Imana yawe ikwakirire. Abwiriza ngavuze ngo apana mugenzi, singituma bavuga abagenzi, umwami. Et Arawuna dit au roi, urumva, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Bongo. Paramubesha. Yo Dawidi avyemera. Imana ko favorable nde? Arawuna. Apana Dawidi. Asanga yaguye ku ancien combattant. Verset 24. Mwana ariko umwami yishura Arawuna ati namba. Nibishoboka. No way. Komeza. Turabigura ku ngufu nguhe ikiguzi cyavyo, ntegeza kuritanga ikiguzi, ikimazi, igitambo. Sinokosereza uhoraho ibimazi ataco binyeheje. Kumena mashida Dawidi ndabasabye. Zishobora. Mbiza mu kifra. Je n'offrirai point l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ndakeneye kugira ico ndekuye, kugira Imana ibone ko narekuye ikintu cyagize agaciro kuri jewe, ndakiretse ku bwayo. Komeza. Dawidi ajagira gute? Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga amashekeri y'ifeza 50. Maze Dawidi ahubakira uhoraho igicaniro, ahosereza ibimazi, atanga ibimazi vy'ishimwe. Nuko uhoraho abona guhangaza ico gihugu. Haleluya! Ikiza kirabogozwa mu Bisirayeli. Nigiki cyakoze ku mutima ndiho? La qualité. Bari bimaze gusa. La qualité. Uburyohe. Haleluya! Mutahore neza ko uburyohe cyangwa la qualité ntibijyana n'igitigiri. Aho rero numuyihendere. Sivyo? Mazi nkuru y'umutamakazi yari mukene, hari ababosi baza n'inda bagira bagarekura gutya berekana ibifranga bafise. Agatamakazi karaza, ndakuna ngene bavuga ngo Yesu baraba ugitseke. Namuze bona haraba. Shakuje muri envelope arabibona ibiri ndani. Agakecuru gatanga uswa gasigaranye kose ubusa imbere paraporo y'inote ababose baratanga. Yesu avuga iki? Uyu mutamakazi, uyu mukecuru yatanze bifise agaciro gusuma mwese. Muri quantité aba boss batanze bininiya, ariko ibyo bininiya ku boss ntacyo bimaze kuri bo. Ariko ibyo mutamakazi yatanze cyase agaciro kuri we. Mubyumve neza, agaciro k'ikimazi cyangwa igitambo cyawe ntibijyanye n'ubunini bw'ijwi utanze, bijyanye, munyumvirize neza, hano hakomeye, bijyanye n'agaciro bifise kuri wewe. Nabisubiremo, ikintu cyose handiho, yaba amafaranga, yaba amasengesho, yaba kwiherera, yaba attention umuha, araba agaciro ivyo uretse urekuye, agaciro bifise kuri wewe niko gasigura neza agaciro bifise kuri ndiho. Wewe usabitahuye, bisigura yuko inyigisho ikwiye gukuraho aruri. Nizera yuko izo gushikana ahantu munyumvirize neza, ahantu munyumve neza, nimba ivyo navuze byose ushaka kuvyibagire ufata akangira mvuge, izo gushikana ahantu ivyo ufise vyose uti nivyandiho. niwageraho hantu nta kibazo kizohaba cyo gukwinginga ngo shigikira umurimo w'Imana,
genda usenge, genda wiherere. Iyo uzi ko ubuzima bwawe bwose, inzu yawe, abana bawe, umugabo wawe, umugore wawe, amafaranga yawe, ubuzima bwawe, iminsi yose yo kubaho, byose ndabiguhaye. Amen. Ntibisigura yuko ubuze umuntu ukunda utobabara cyangwa urire kubera umukunda, ariko imbere y'Imana wamaze kurekura byose. Abrahamu yarekuye ikintu cya mbere gisa agaciro kuri we, nuvuga umuhungu wiwe Isaka. Afata imbugita, aramuboha, azana inkwi, araduza imbugita, agira mwice. Ndio aravuga ati stop. Namaze kubona katakina kimonyima, katana kimonyima rero kuvubu. Si wowe gusa, si Isaka gusa, si Yakobo gusa, amahanga y'abapagani bose, abanyafrika bose, abanyaburaya bose, abo muri Aziya bose, isi nzima yose izohezagirwa biciye muri wewe Abrahamu. Iyo utanze ibyo ufite byose ugeze aho hantu, si wowe wenyine uzohezagirwa n'abana bawe, n'abandi utaca umupfana, n'abakwegereye bose, n'aho uri hose, n'umuryango wawe, n'igihugu cyawe bazohezagirwa, kuko iyo umaze gutanga byose, Yesu azaza kwiyerekana muri wowe. Nuzoba ukibaho, ni Yesu uzobaba muri wowe. Uzovuga uti wemye uti sijya nkibaho, ni Kristo aba muri jewe. Nubwo mumbona si jewe, ni Kristo. Cyangwa mu Roma 8:12 umurongo wa mbere, Pio yonyerutsa Rome 12 verset 1, aho batubwira ko dukwiye gutanga imibiri yacu. Imibiri yacu apana imishaha gusa, imibiri loko. Aha, yerutsa. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, yego, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi vyera, bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Aho hantu wahashika uvuga uti umubiri wanje n'uwawe uzohindura amasengesho, igihe uzo kurasengera ingwara, tuvuga ati iyi nzinzu yawe. Haleluya. Sishaka gusa kumererwa neza, ariko uyu n'umubiri wawe n'inzu yawe nuzuvyagire. Ibintu byose uzosaba Imana, nta kintu na kimwe ndiho atazoguha ngo witoke, kuko nta gaciro bifise par rapport à je suis. Yeshua azoba ari uwa mbere, azoba ari ndiho, azoba ari imbere ya vyose, ari uwa mbere mu buzima bwawe. Aho rero azoza yigaragaze. Ikindi cyane mpereje ko umwanya wanje urageze, nuko azoguha, munyumvize neza, azoguha nibirengeye n'ivyo utasavye, n'ivyo utarondeye. Abarinzi bazi. Haleluya. N'ivyo utarondeye azobiguha, n'ivyo utasavye azobiguha, n'ivyo utarondeye azobiguha, kuko ashaka kumva ko mudapfana ivyo aguha. Ashaka kumva ko susi ya mbere, icyo witayeho ubwa mbere kuruta vyose, nuko ahimbagwa, anezerwa. Haleluya. Umuntu atarakira Yesu Kristo, ibi byose ni zero kuri wowe. Zo kwegera abakozi b'Imana hano, Pastor Pio cyangwa ubundi ngaha Jules Basanakre, kugira wakire Kristo, niyo azovuga ngo ndi so wanyu. Uko atari ivyo, nta kimwe, nta migenderanire ishobora kuhaba udacitse umwana w'Imana akaba so wawe. Amen. Nizere ko iyi nyigisho izakuraho muri ko sishaka ko muzogera ahantu mutangiriza agaciro, shaka ko murekura byose mukaba igitambo kizima, kimazi kizima. Ndiho abahe umugisha.